Reka ndakuramutse wewe ukurikirana Pam Channel TV, wowe mukunzi wo kukayi aho uri hose, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera kandi shimira cyane abakunzi bo kukayi, abakunzi badukunda, bapartage ibiganiro byacu, haba ku statut, haba bakabisharinga mu bagenzi babo mu magroupe. Ndabashimire cyane kandi mwumve yuko maze iminsi numva abantu bambwira ngo nabonye ikiganiro canke avuga ati bashagikuye he, umugenzi wanje ngo aragikoseje kuri statut. Mwumve ko ako kantu konyene kugishira kuri statut nukuri ndakubashe kubera uwo n'umutima w'urukundo. Birerekana ko atari amajambo gusa uvuga yo kunkunda canke gukunda Pam Channel TV canke iganiro kukayi, ariko ubishira mu bikorwa. Ndakubashe gose kandi Imana ibiguhezagirire. Uno munsi kandi numvise agakuru keza, umuntu yambwiye ati jewe narakubonye ngo kuri statut mu promoter. Jewe ntitwari tuzene n'abasinzi nari na promoter benshi, ariko uwo mu promoter ahari hose yashize ko ashira ko afishe ikiganiro giheruka kuba cyaba twakoranye n'umuhuza w'abarundi nyakubaha ombudsman Emile Kanyana. Ndamushimire cyane nukuri, sinabimusabye, n'urukundo nyene, muri rwa rukundo nyene rwo gufashanya. Ndamushimire ahari nukuri, ntabyo narinzi, natangaye. Kandi nongere shimire abantu duhora bakandamutse, ni benshi sigaye numva bakandamutsa ngo Pamela urumva nanje natangara ndakanguka nkavuga kugira ngo ndamuzi hega basha, nanje nza mu kinyabupfura ati none tuzi murakomeye mumeze neza ndakuzi kukayi, cyangwa ukazumva barampamagaye kukayi, akazina kahindutse basha sigaye nitwa kukayi. Donc shimire uwo muntu wese vraiment afise umutima w'urukundo cyane gose. Abandamutse mwibarabara, aba ryari hoho nari ntonze ahantu mbona umuntu arafashije, hari umurongo munini mbona barankuye mu murongo, nukuri barafashije nukuri. Uwo muntu nawe narinzi, umuntu Imana imuhezagire. Kindi naco shimire abantu batwandikira cyane, turaronka ama message adasanzwe, batelefona kuri 76 284 000 badupropose ama sujet, abagira ama commentaire, abadupropose ama sujet kuri Instagram, kuri Facebook, cyane kuri Facebook ya Pam Channel TV, kuri Twitter ya Pam Channel TV batwandikira. Nukuri turabashimiye aho muri hose. Mwumve yuko abari hagati mu gihugu, Igitega ngo basigaye baturaba, Ingozi basigaye baturaba, Imwaro ndabashimire. Abimwaro baranyandikiye, ndabashimire cyane. N'uwikabarore ndamushimiye, yatwandikiye. Ndaryohewe cyane ko umuntu hagati mu gihugu basigaye baturaba cyane. N'aba diaspora abo muri Canada, mu Bwongereza nabo nyene ndabaramukije cyane ngo basigaye baraba ikiganiro kukayi. Rero ndabashimiye. Shimire nabo muri Belgique, mu Bubirigi mwubahwe. Nararyoye turonka amakuru yanyu, abatwandikira cyane. Twararose n'uwo muri Burkina Faso ndamuramukije. Alors ni benshi cyane nitwo bavuga, abo nabo twagiye tubona batwandikira ama message directement kuri ntuza zacu. No munsi bakunze bo kukayi nanifise ikintu tuganira, no munsi turaza kuganira, si bya bindi oya, no munsi ni kiganiro, ni débat kabisa, iri ouvert. Hanyuma ofete ni ikintu twari tumaze iminsi tuganira, tubivugira mu ntamatama. Hanyuma rero ndavuga ati ibyo bintu ibyo bihera ngaho, ni sujet. Hari umuntu yakanje kongera fa passer ngo bari bicaye ngo bari mu kabare, ngo hanyuma rero ngo baraharira ngo umuntu acarahaguruka ngo aravuga ngo iyi ni sujet kukayi. Ndamushimire kandi no kumutanga no. Alors amakuru yiwe yarashikiriye. No musire nta bintu byo guharira, ibyo ku ntamatama biraheze. Ubu tuzohora tubizana kukayi. Ugifise boyese uwo bahaririye ibintu nibashike ku inyishu ngaha muzoce mubizana tubishire ku karubanda, hama abantu bagira ico bayivuzeko. Bakunzi bo kukayi, hari ibintu jewe ndavyumvise kera, hamwe yo suje ndayizana hano numva iteye impari. Est-ce que différence d'âge irashobora kuba obstacle muri couple canke mu rukundo? Mbega ho akanashaka gushimikirako kubera iki umukobwa
iyo ari umuhungu asumba imyaka umukobwa atakibazo nawe musumba imyaka 30 mugabo iyo ari umukobwa asumba imyaka umuhungu kumengo ni ikibazo giteye ukamengo kirateje ikibazo eske ni ikibazo hari ingorane ya ivyo tugira tuganira muturindira atutsitse ubwa mbere reka kwanda niyakiriye abatumire banje no munsi turi kumwe na Riyena muramumenyereye mu kiganiro ku job muramumenyereye ku kiganiro ku job barabuzi no mutezi w'inkuru nukuri ashoborero avuze ndakora mu kijeriyene ndamuramukije kunagiwe kandi kugarukaye mugabo oya sindakubanira ubu nzohora ndaguhamagara prema mugabo sindagukumeye twamanye Riyena turamana abasha turamana akora ku job nkakora ku kaye hawo no munsi naho ndafise umu invité spécial n'umufane wo ku kaye cyane kandi n'umukolege wanje yitwa Akamaro Renetudune urakamaro rero cyane gose mu mujyana no mu gihugu ko bitanguye urumva avuze birashushe uvuze yuko urakamaro mu gihugu rero uri n'amakamaro ku kayi no munsi turakwakiriye rero mu kiganiro ku kayi kandi wakoze kuza ubu rero bakunzi bo ku kayi jewe iyo ngize hari akantu mbona nandika ni campagne yitwa campagne ku bwawe bakunzi bo ku kayi muzuze muragenda kuraba kuri Pam Channel TV kuri Facebook ya Pam Channel TV turakunda gushira ko two question twakubwawe ubu rero kamaro namuzanye kubera numuge misi yose arakira igikomantere kingana guca navuze ati uno musaraza abivuge neza alors jewe sishaka kubyirengagiza donc nakizanye ngaha Riyena ndabaza mwe na Kamaro différence y'imyaka sinzi gene no uvuga itandukaniro différence y'imyaka bon baraza kubimenya baraza kwikoca je ndabazi ko arabakocaye différence y'imyaka irashobora gutuma haba obstacle mu rukundo canke mu couple haba bakunzi bakukaye mwari mumenyereye ntaharira ndeka abantu bakavuga no munsi naje ndagira ico mvuze yego twagiye tubivuge Kamaro bisanzwe nk'icari ikibazo abantu nibo bakigira ikibazo gute bakigira ikibazo gute wowe wagira ikibazo ikintu kitari ikibazo none amakritere y'abantu kugira bakundane bagire programme ya mariage ivy'imyaka ntivyajamo kubera iki none mukuze mukwijya myaka leta yemera oya ndakubaza Kamaro ubu wo kwironkera wowe uri umusore ukaca wironkera umunyokuru wa 65 oya ubu sinamwita wa 65 aba 65 basigaye usanga ari ababebe usanga ari beza ubu bose shaka kumwita umunyokuru niba have bananyanka nimba hari n'umukunzi wo kukaye ubu wo kwironkera wa 70 ans w'imyaka 70 ukamwikundira mu kwigira mariage cyane gose mwe ngo twagutera ingorane gute kandi urumva kuvuga amajambo niwumva rero ico arico kibazo erega nico cita obstacle ayo amajambo yaje jewe rero namukunze gashamwe kwivuga twakwivuga hari uburemeye amajambo y'abantu oya ega mwana muntango uramera nkumenga ntavyo numva tumepenamena wewe yego ngine uko yego mugabo rero pisku igihe kigenda aha uradede bwirwa no kuri oya hariho no birashika yego ariko uri kurabira ntivyari gutuma bibi intambara umukobwa niho waca haza intambara niho zica zitangura none hari kibazo kije nico shaka kumenya urazi ikibazo kihari kuko turi nko mu Bufaransa si kibazo oya muri Bufaransa ho ni ovugura bizi vya Macron na wa mukecuru ariko tuje aha mu Burundi yego gica kibi kibazo kubera iki burya barundi no kwatakunda kududurira urumva umukobwa baramuharuriye imyaka yo kuvyara je sinzi kimana bacatangura kugira ngo none urya sovyara yego rega niye isama ho bazoshobora kuyitwara yego
indurure nico baca babona burya naho batakidudurira ko umugabo ahari nico baca babona nivyo none umukobwa umutwaye no kuvya urashobora Erega intego yo kubakana si umwana aza nk'umuhezagiro umugabo ni rukundo muba mwunze hamwe n'umukunzi wawe umwana aje namahoro umwana ataje namahoro none ico kibazo aho si mu Burundi ahubwo Burundi mariage kare kuvyara Ndakeneye kumenya ibyo bintu babikuye he byanditse mu gitabo ikihe twabikuriyemo sinzi yo byapfuye mugabo utagura guharura umuntu ngo ibiki n'ibiki urumva oya mugabo we wari kuvuze ngo nta kibazo uwo munyokuru wawe ngo mwikundira afise imyaka 70 bamukunze n'ibiki mugabo hari ikintu twibagira benshi turakuze ngaha turaza kukivuga ko ngira yakambire niriye nawe nyene ndabona ko ngo arafise icavuga ejo ariko arambwira ibintu byinshi cyane gusa kimwe maze kubona uko twakuze tubona twabayeho tuzi yuko umugabo ategerezwa kuba afise imyaka myinshi amusumba kuko ngo ni usa gabo nyene bwo mu rugo n'ubugira nkomezi nyene umva ibintu rero byadutse rero ugasanga umukobwa rutinya ku muhungu kubazana ikibazo cyane gose kandi wanashima usanga hari urukundo umva kure y'abantu rero umva ngo ari yahuye oya je turi kumwe n'umugabo ngaha kandi nawe wese hema ko bimaze kugushikira naho usa n'umuntu w'Imana gose ivyo tubireke ntabyo tuzakuvuga ngaha uvugisha ukuri kubera iki we nibiragushikira ukabona nk'umugenzi atwaye nk'umugore amusumba ukacuvuga ngo ari yiyahuye kubera iki bico kintu coco kiva kuki kuvuga ngo umuntu ngo ari yahuye mwikundaniye niyo baby yawe yaswasaniza urumva nyene hadi kintu wakuriyemo kirakwe influencer ubishaka utabishaka yego anga nyene uramuraba amuzanye nko muhuriye ahantu hanyuma kamugo present turumva iyo ni hano usanga byakunaniye kwigumyuka kuko nyene hataba hari kamera ibaze vreme none ki ushiduka ni ya societe influencer wakuze ubona ko umukobwa yamaba ari muto ku muhungu nabyo nyene washaka biyafise explication bifise kubera nyabandi tumenyereye ko ari wabanza kurondera akubaka inzu atarayubaka akabona ati ndashobora kuriharwa biva none biri mu mico biri mu bije sinzi ibyo mico y'abarundi kubwiye ahandi si kubisanga peut-être ngiye no muri Afrika urana imico muri Afrika irasa twashobora kubisangayo biri mu mico urumva ugira uti hari umukobwa w'abandi nzokuri wabo amuzane wanje tamutunge umva umumengo umugabo n'umutwe w'urugo rero umutwe w'urugo utegerezwa gukorera urugo uguma ube hejuru no mu myaka rero mu myaka usanga byaje kubera uwo mwanya umugabo umuhungu afata wo kwitegura imyaka ibiri kuramujana umugabo nk'ubu nkunze umukobwa ari muri university kote yo gukundana tukumva turiyumvanamo ndamubwiye ntitugiye mariage acaza kubera ashikira mu nzu yuzuye nta kibazo umugabo umuhungu hariho duteye inkuru yakundanye n'umukobwa afise uburyo entre guillemets yafise n'imodoka yego uraziye naca kwifatira neza arakugira bebesha harakubebeta umuhungu urumva yarasohokana n'umukobwa kubera uburyo bwari buke bakagenda ahantu mu mbaragasa nyene hariya umukobwa umunsi umwe ati ndamugiriye vraiment aga surprise chéri wanje yego aca mutwara ku makaro hahandi yego nawe urabibona hakwiye yego ega baherukanye uwo munsi nyene yo mastine bana dukwice turabisema kubera amujanya ahandi hari je nibaza yuko kama je sinzi je nibaza yuko twogerageza kuza turata ibihe bigenda bihinduka uko twari muri yindi myaka bigahinduka no mu byiyumviro mugabo
ahantu bice bihagararira ni bya bindi nyene biza gusubira hahandi nyene ngo azobyara canke nazobyara mugabo namwe hari igihe muraze abagabo abagabo mwe ntimuja muri menopause urabizi mugabo twe tuja ku myaka 45 43 ubugiye muri menopause en fait uwo mubibi wawe imyaka 70 hazogira igihe ugira imyiyumve hari imyiyumve iri mu mubiri gushaka ndekana kivuge gushaka umugore wawe kumushaka eka ngeze ngangira mwabyumvise mugabo rero wa mubibi wawe kubera yamaze urumva hari imyaka nyene nk'ivyo libido mu gifaransa bashita libido yamaze kuzima imeze nk'iyizimye wewe hazogera igihe kuko urukundo ntiruhagarariye mu majambo maze kubakana hari ibindi bice bijamo mugabo rero mu gihe ivyo bindi navyo uwo muntu ataca bigufasha urisubire kuzoguma mukunda mu bibi wawe imyaka 70 kwari cyo wakora avuga iyo kumanda mukunda kubera iye namufashe kamarare mufashe iyo différence d'âge mba ndayibona kandi mba nzi ko nivyo un certain moment bizoba uba warabyiteguriye imyumve igusaranye cyane rwose nta kibazo yo mana erega ni kimwe na tube hayere vraiment tube hayere ni kimwe navuga wewe urumva wamukunze wewe wamukunze mugabo baza gutera ikibazo c'est l'entourage sinon wewe ibyo byose warabiteguye mu mutwe kandi ushinyaka azogera igihe hagira hakwama hariho ibyo ntoba nkironka niyakwama none urisire cyangwa uri kubivuga ko kubera ni rugereranyo mbega urazi wewe wasaze nk'uko kaca wironkera umubibi yikwamiye wewe wumva urisire yuko uwo mutima ntuzovuga ati mbega mano nawe warabizi ko yakwamye ni bya byiyumviro bice bigutuma uza kuraba abandi nivyo ntuvyirengagize turabantu turabantu bariko barenimera ivyo tuma uwo muntu utamutwara bashobora kubikuzaniramo yego nawe waba wari wavyibagiwe ugaca uvyibuka yego mugabo je numva itoba obstacle kuko ndiye ndamwakire biri muri kazoza wejo wari kurambwira ngo ibintu bya kanyange ngo bakanyange iryo jambo ritubwire bakanyange ngo bakanyange bago niko baca bavuga urazipamye ukundana mutana imyaka n'ivyari bibi yego kandi wanashimye usanga wikundanira rero utaje uzobirara yego kandi nivyo bigezwe erega n'umutima bakaca bavuga Erega abanyene bakuze ngo nibo bazi gutangakiye nibo babazi ibyo barimo ufite n'aba batipe bubu baja ntibakirondera babana ngo ba 20 ans umva nk'umuhungu wa 25 ngo yango je nikundira abakobwa bakuze kwaje kuraba babe barakubebetse ati ngo baje nibo bati ngo byo murimo urumva ngo mwango bijya bwana mu 20 ngo naneshe ngo dukora iki ngo tugira iki urumva ngo shaka hari ngo shaka muri restaurant fawe urumva biyamira muri ubundi nawe ubuzi ko ari mature kandi abiyishakira kwiyubakira ho rero umukobwa abakora ho rero yo mungu manga bari muri hololo ukavuga ati uyu wazongoza iki nza gukompeta biya dafise kandi ugasanga baravuga ati udodurasaba ubonye icu Kenya ngo bajya bavenda sheri udukama bitwaheze agafondote mugabo wa mukobwa kuze none kubera iki nk'ubu unye je navuze est-ce urabona nk'uwo nk'iya example y'uwo muntu si ibintu byo kwiyumvira n'ibintu byabayeho yasohokanye uwo mubibi wiwe aramusohokana mubabarire si umubibi shatse ni mvugo ngereranyo y'uwo muntu aramujana avuga ati umusheri wanje reka ngende acagena atamusezeye bice biherera ngaho carahindura kartesi bari bakiri nabato bashaka yagize iyo complexe yo kwamurusha uburyo none kubera iki none abantu uzeya ni uramba yeriye na ivyo hari mu minsi iheze
ubu bukene bwaratwigisha wose ubu ntawonye Rahira. ahubwo ubukene wonye nakunganira Yego. usanga wowe wayo winjiza atoshikana rukenze Mugabo je nanibaza yuko urukundo ni magiriranire. Nukuri ntabyo kuvuga ngo uyu ngo kubera ngo arasumbije uburyo ngo aragize gute ngo kandi baba bakundana ikindi naco abagenzi baradusuka kandi abagenzi ni ca kibano kamaro yamye avuga. nibo nyene bana kandi muri kumwe nk'uko unyuka mu nzara uraba mu president ati umushiri wanje bagira ikigasha warahisemo mugabo ihende muhaguruke mugende Yego. babasigarako Yego. kandi nk'ubuti kumwe na jewe nkakubwira ati jewe umuhungu kwera nawe nduti imyaka Uyibyo nibe bivuga nta muhungu barigera barakuvuga naho aba gusuma imyaka 30 ndakubwira bavuga ati yo yarose papa sha kizomuvate mugabo kube jikibazo fisi mugabo abahungure kamaro biriza nukuri je naye shaka kubwira nako kubera iki hari ico kintu umukobwa umengo nka yandi nimbo ya matata ngo umukobwa nta mwana umukobwa agiziki umukobwa ngo arashaje ngo bikini aya muri societe y'u Burundi mariage hajya hose ubona umukobwa bamutera stress kutagira mariage cyangwa umuhungu kutagira mariage baba bakeneye umunsi ukuru rero bacagiye ati none okay uwo muzukuru nuko baca bamuha urukundo rw'iyisho uwo muzukuru oya ntaco yavutse birabaryohera isigaye onsamba mugabo bakazabonozanya umubiri mariage ariko none ka la suite yego kinyuma y'amezi 9 twari dukeneye ko azoba harimo wa gatatu nayo kujya mu kicura azova nico no kubera batakidudurira mugabo hajya nico gituma baca batangura kugutera induru urazi kamara kabivuga muri cadre yaba nk'aba papa nyene bakuze nga mu bajene na nikaje basenseruka abajene nikaje abajene afite turabe nuvuga ko kutubeshana siko je ndashobora kuza kuvuga ati pamije cyo mu namwe kondera mugabo ndamuta wowe kangati oya hajya nta na kimwe ni sawa mikundane ngo basanga mu nyuma n'uca kumvuga ngo ujya mu ngobwa ngo yarangwa raje mu bandi ngo kavuga ko ufite umukuru ndakubwire nukuri hari umuntu yamuze ngo wanka kuvugwa yaheze mu nda kwa mama wiwe nukuri numva ubu aho tugeze uraba ikiriko kiragufasha mu ntumbero yiwawe no muri kazoza kawe ibisigaye kuvugwa uravugwa kwera kuvugwa kabisa nico guhagarika bivanye ni wowe ni mutarayiza abantu wowe umenye ko ivyo bazobiraba niba babirabe mana yanje ahubwo ndabahamagaye rero babirabe kandi yuki umusanzwe abagenzi twari turi babi y'abantu bikundanira hari bavuga ati abagenzi ntuzobumva reka tubihoze ngaya bakibagira yuko abandi bahari indi etape ikomeye kuruta abagenzi iyo bageze mu bavyeyi abagenzi no bihoze iyo hageze mu bavyeyi iyo bageze mu bavyeyi kuko kuri kote y'umuhungu cyane turaba twebwe usanga aremerewe cyane umukobwa aburamwo 40 haburamwo 2 ni uzanye ngaha bwa mukobwa bwose mwagendanye bw'ibiruturutu uyu nutahukiye mugabo hajyanyo ni byo vraiment iyo hageze kuri question y'abavyeyi ni kintu giteye bon mugabo nibaza yuko umuvyeyi umwicaritse ukamubwira kubera nawe nibaza yuko abavyeyi turabasonera kandi n'abantu Imana yaduhaye kugira ngo batube hafi mugabo nabo nibaza ubugiye gushinga ugwi wawe kandi na Bibiliya yatubwira ati usonere so na nyoko mugabo nibaza yuko abavyeyi batobera intambamyi umuhungu n'umukobwa bikundaniye ego uwo mubaza ati mama kubera iki kiretse ambwiye ati urya mu bibi watoye afise ingeso zinizi canke tiyaragiye ku mugabo baravana ati bya bindi byo kuvuga ati ngira ngo nakivyara ngo canke ibintu nk'ibyo batwaye n'abavyeyi batavuga yego akabikweka mu bikorwa hari gusa nko baje nk'iwanyu agiye iwawe umuhungu akicara ukabona ko mama wiwe kama muri ico gihe umuntu yo byifatamo gute bazi
ucubandanya porogaramu ucubandanya porogaramu hariho mu gihe abavyeyi bategura zumva biraruha bikaza buke bukurumva ega harya nabo nyene bari hagati yabo bavuga ati none ega mugabo niwe azomurongora urumva baravuga kugira barabiko bihe ngaho abavyeyi badadize urabizi hagati ku rubanza n'ibikigaho na kwanza kwa Jean Pierre hari umukobwa uramuzi uje twabe tuba dukeneye ko muzobana imisi yose none urabivuyemo nawe ubandanije ashi urubanza nyene bakaruga bafise umuhari mugabo rukaba kandi urazi uwo mukazana aciye avyifatamwo neza arigenda umukobwa ashitse mu rugo uca usanga ari umwana shushu sheri bamukimbatiza kamara ndakubwira ikintu hari abavyeyi badadika hari abavyeyi badadika kubwira ati jewe ukabona uwo muntu uwo mubibi canke uwo mupapi wazanye jewe sindi mama wawe akwihakanye nondera uyundi aho ucufata kandi ikiryoshe kamara ugize ikiryoshe nyambwe vya bindi biraba abantu benshi abo bavyeyi naho babaho badadaza gushika ku kanyuma abo bari mu ma exception uraza kumuzomwerekana wenyene je nageze naho nagendagira ukuca anye nahone biraryoha cyane iyo umukobwa agiye kumva abantu bamukeneye yubaze yuko bishobora kukorohera mu gihe ugiye uzi yuko bakwanse kandi uzi n'igituma bakwanse aho rero horongorwa bake mukobwa oya n'uwo batavuze imyaka baramuvuga ko ibindi baranamwagiriza n'ingeso mbi kandi batanamuzi ari ubwa mbere bamubonye cyangwa bakavuga ko iwabo baroga kandi iwabo hari ikintu twibagiye hari ikintu twibagiye nk'iyo umukobwa hoho rero afise umwana iyo ni indi dose wowe ugire bivuga byose rega ugire gukora nizo yuko birabunye paro wewe ugire kuba bibi ucuzana n'umwana hoho bacagushyirako n'indobo yo ngo babonye match itangura ngo ikipe imwe ifise igitsinda urumva famille ko ari kibazo kuko ugasanga uwo muhungu yamwikundiye vraiment aramwikunda n'uwo mwana mugabo famille kimwangani umva weje nibaza yuko abavyeyi nibihe turiko turajamwo iciza kuko akamaro k'umuvyeyi nako kukufu ndabizi ko bikora mu rukundo nako gushigikira umwana nako kumuba hafi ahubwo bo abavyeyi boza babwira umwana mu gihe uwo muntu bagira bubakana afise ingeso mbi bazitohoje akakugira ati urashaka ubaze nakana naka urashaka ubaze nakana naka canke afise n'ibindi bintu mugabo kuza nk'umuvyeyi yarigishije umwana ekole française nka primaire umwana agenda kwiga hanze umwana aragarutse ino afise amahera akuzaniye nk'umukobwa musumbe nk'imyaka 15 none ni bya bindi byo kwa Kamaro hari ibintu ufati n'icubahiro twe dufise ijunja n'ijambo kandi ibyo byabaye kuvuga abantu bose n'ibirahuri bashira hasi yego ugira ubaka kuza ujya mukobwa je nabone nawe wabakenye bifasha bukebuke izo ni kazi ko ziraba kandi nk'abavyeyi kama bigushikiye nkuko wavuze ati ubwo umubandanye umugambi wewe rero uri Al-Qaeda rero uri cihebe ibintu byose hajya umuvyeyi ataguhezagiye ko avuga ati umuvyeyi ategeza kuguhezagira umuhezagiro w'umuvyeyi urakurikira mu bintu byose wame wibuka kuri wewe abandi bazi inyuma no mu by'iterambere uravye ivy'abandi bavuga naho woshika kuko bakubwira ati ibintu bwebunjiye mu ntibishoboka n'abana akabyarabananiye rero no kuri kaya mariage urafonse kuvuga uti urubanza ruraba kandi uravye amaposantaje menshi abavyeyi bararuha bakarika urubanza rukaba hari igihe umuvyeyi acagukangisha akakugira ati je ntuzompamagare uzokwimenya ugasanga wewe
ugasanga n'umubyeyi yahaye ibintu abandi niyo kayi yaratubaye ko umuntu yatwandikiye ati je batuvukana bose papa yarabagabiye ati mugabo hageze kuri mariage yiwanje ndamubwiye ati ngire mariage n'umukobwa asumba imyaka yaramumuzaniye ntiyamubwiye ngo arasumba imyaka papa oya yaramumubazaniye kandi umukobwa yarakuze hanyuma camubwira nawe kujya papa wiwe yahora agabira abandi bakuru biwe n'umugwiza atunga ashikire kuri uwo onye amusumba imyaka acavuga ati umviriza ndakubwire ukaba yari umwana mutoya cyane yanditse yuko kuri ubu tuzohora tubibazanira namwe mu bisome yanditse ati ndumuhererezi mu muryango kwa papa mu muryango wacu hanyuma abandi papa abo bavukana yarabagabiye mugabo hageze kuri mariage yiwe acazana uwo kwandi nanamusumba cyane ntamusumba imyaka myinshi cyane gose ariko aravuga ati uwo muntu nawe dukeneye ntawe dukeneye uracari muto ukabuzi yuko rero kuko uwo ati ukabuzi yuko uzogomana n'uwo mukobwa useze mugere none papa wagusezereye kandi uzi yuko ari we yagukorera urwo rubanza ucikiza uwo mukobwa kibazo rero ucikiza urazi ko wizera umuntu agira mariage bamukorera urubanza ucokoresha uburyo ufise atabwagira yatabwagira aho wogira watabwugira wotunga umukobwa w'abandi gute cyangwa wo muje ngo amutunga none pama ibaze nk'uwo mukobwa yumvise ico kintu ayo usanga ari babakobwa usanga umuntu ari yaho bashobora baravanye kure bien nitwe yavuga ngume ndakigarukaho erega urashobora kumuheba kubera gusumba ugaca ufatana n'uyundi bacapfa ati mbega ujya apfa mu muryango y'undi bati ujya muryango ntidusaba ukamuheba hagaca haza uyundi mbega apfuka mu ntara ya ati babandi yego ukaja kuwa kane tamuntu kumenya ngo burya twakosoka iwacu none wobaheba gushika ryari udahevye mariage hazokwama hariho ivyo bavuga nico bituma ubona uwo muntu umuhuza kuko nimwe muzokubaka abandi bose baba bari inyuma y'impome hariya nimba ari ibyaguha aza kugufasha mugabo namwe muba mwariteguye niko yavuga umuhungu aba yiteguye akavuga ati ndafise minimum ni muwe muri ivyo minimum hanyuma bisigaye imana izohezagira kuko nta na rimwe habura ivyo bavuga hari igihe nk'abavyeyi bavuga ati reka turabe iyo ivyo bintu bizoja bakagenda bakabana ugasanga uwo mukobwa ari gusanga abakobwa bakuze batorohereza abana avuga ati kuko ikintu nje maze kubona mu bantu mugabo nabo ntitubavugire cyane usanga bakuze ntitubavugire cyane nabo nyene hari amaka twumvise amaka aca ashaka kugira umwana mumaze kubakana akashaka kukubwira ati wewe ntubizi na papier de toilette ko ari je ndayigura ngaha Ega kenshi abahungu nico bati nico kirimwo abadamu benshi yego ashobora no kwirukana abo muvuka babanze gushikamo bakavuga ngo mu nzu yaje barasohoka cyari cyo basohoke kandi rero uzosanga abantu abahungu bakunda abakobwa bakuze usanga umuhungu ariwe akunda umukobwa kubi akumva ko yobirukana abo barubi bakura mugabe yayisanze yuzuye mugabo buyamaze kubagwiwe ku buryo agutegeka akakubwira ishaka umuyaga jewe abategetswe kuyibamwo n'abatayibamwo hariho umuhungu rero avuga ati beka babakobwa bavuga ngo ni zabo atari bo bazubatse noja muyo yubatse nawe zotaha mugoroba Kamu, anu achakoleka kazi ka Kanyange kaca kazaho. Uwo mugabo ngo ni Kanyange ategekwa n'umugore. Gwategekwa n'umugore. Kandi nk'umugabo wake simvuze ngo bose ngaba bamwe barumvira gusa abagore. Ashe ibyo bintu kweriga mana none tubifate gute bakunze boko kayi tubifate gute bakunze boko kayi tubifate gute biherereye aha niho twashitse turabura inyishu murabyumva ego uritwariye uwo muntu uzeya uwo
bibi wawe mugabo atanguye kugutegeka urumva wasanze nawe afise ivyuzuye agatangura kugutegeka nabyo nyene muri mu bintu batinya byose ni urumva ni potopoto urumva rero abakunzi bo kukayi ngaho twageze aha twe turahejeje aho iwacu turakeneye namwe abafise intahe vraiment muzozi urumva mutubwira ingene mwabigenjeje ingene mwakaniye na situation zabo mubana z'ibyo mwumvise z'abavyeyi murahawe kaci cyangwa umufise ku ruhande yoshobora kumubaza ko ashobora kuza kuri kukayi akagira ico abivuzeko. Imbere yuko duhangiye ikintu nokongera nta formule tuza gutora prêt-à-porter ishobora gukwira ku bantu bose umwe wese no kwiga kayiwe bega jewe ndi imbere ya kayimeze gute ndi imbere y'abavyeyi bameze gute umva abavyeyi bawe nibo baba barakureze muba mwarakuranye urashobora kubuza uti papa caye mama ahadadarije nakurayo ico gihe ucumenya decision ufata ndabandanya simbandanya canke abavyeyi banje iyo badashaka ikintu baradadaza bakakwereka ko ikintu gikora mu gihe wowe ubona ko atangorane byo gutera ukabandanya ukabuzi ko umaze kubamenyera ko ahise atema babaseda akagira bati bareka kwa bishatse après toi arakuze urumva umwe wese ifoko yiga ndi imbere y'abavyeyi bameze gute kuko abagenzi bo nabo muvukana nibisanzwe mugabo abavyeyi nyene kubijya ndere bikire Burundi bashobora kuvuga uti nani harabusuma hezagiro w'abavyeyi iyi mariage zo bimeze gute wewe rero uca wiga beka abavyeyi banje baradadaza gushika hahandi bavuga ati aha tuca turaguca canke ni babandi baranyereka nyene ko ivyo bintu batabishaka mugabo mbandanije ko mbona ataco vyonyicira ndazi ko certain moment bazosenda hanyuma urubanza umwe wese yokwiga kayiwe kuko nta formule prêt-à-porter dushobora kuronka hari kweri mugabo abakunzi bo kukayi baba barashikiwe n'ivyo bintu barahaye ikaze hano hantu kugira batubwire ingene babitunganije yego reka duhe nimba ari akajambo babona yovuga kuri ivyo bintu akajambo mva noshikiriza abantu babiri bikundanira niwewe kuzana amajambo adakenewe niwewe gushaka kumva yuko umenga ntibaberanye kandi niwe wabona ko bashobora kugendeka neza hama umuhungu nawe niba yashimye gukundana n'umukobwa narabe ko uwo mukobwa batariko baramubuza nk'abavyeyi biwe kwejo atazokwicuza ibituma tumviye abavyeyi ako kantu nivyo nanje ndashaka abakunzi bakukaye umunsi umwe bazonsaba akajambo nta n'umwe yambariye ndashaka umuntu azombaze ndagwaye uwo munsi w'umuntu azombaze atakajambo kanyuma sindi bukihe batakampaye sha je aha bace bigira abageste bose Erega watuzimanye n'abatuzimanye ku profisi umva rero papa ngoga uno munsi barakampaye rero ngo muge akajambo bakunze wo kukayi rero yo namucire mu badisi ego arabe yuko atazokwicuza mu nyuma abakobwa nabo nimba wavuze ati jewe n'uyu muhungu nyene turi kumwe numwasume wasume ntibazo kuvuga ko wowe waraburaniwe warabuze gutwara wowe wirukire mu bana nabo wasume mu gihe ubona yuko imbere bizova bitirigana niwe gutisha umwanya w'umuhungu kuko ugiye kuraba muri izo relation umuhungu niwe bakunda cyane gose umukobwa mugabo rero mu gihe bitari reciproque babiri hagati yabo umukobwa namubwira ati mukuri bibaye n'ukuntu abonye ari wanyu kuko ngiye usanga umukobwa ashaka aguma ari kumwe n'uwo muhungu kurabona ko umuhungu amukunda mugabo umukobwa nakumva umenga bovana kuko abona ati naho sinoja mu rugo batankunda aho bameze uko je ntaho se bene duhuza naho nzoja uwo muhungu nzomuheba kubw'ivyo rero haba urukundo w'ukuri bageze kuri question y'abavyeyi ati umuvyeyi akavuga ati sinamushaka ijambo ryo baravuga ati ngo mwumvire abavyeyi ngo niho muzorambira mu gihugu je kubganje
raba ko utari kurarengera umuvyeyi kuko wabivuze akwereka amaprove atuma umuheba mu gihe utayabona anzi ko umuheze ruva ku Mana Imana izibona yuko nta byaha birimo ni urukundo rwanyu mwibereye gusa niyo mushaka gushika hama mufate decision hano bakuze umuvyeyi wawe ataza mugabo wowe urabe yuko ntiwamurengeye yego kandi wakoze ikintu wowe umva yuko kibereye n'abapadiri ndabira baranampezagiye yego Yoriena yego je numva noshiramwe akandi kantu kamaro rero bari rirenga urumva twapfutse ibyo twiyumvira byose mugabo usanga twibagiwe nyamukuru yena ciye akivuga mugabo akivutse ndamaze kumva ko nosaba impuzi ngira ni mutima mweranda nyene yatugendeye twese twapfutse byose urumva ya Mana turayibagiye turondeye amasolisiyo y'iwacu mugabo burya mariage irasengerwa muri ko murasenga umuvyeyi mukuru dufise n'Imana ayibwira uti jewe nanaka urabona projet dufise mugabo hariho abantu bariko baritambika turarengewe pe turarengewe twiyumviriye amasolisiyo y'iwacu nk'abana b'abantu turaguma tubona na obstacle y'abavyeyi baba baratuvyaye mugabo twibagira umuvyeyi mukuru Imana burya mariage irasengerwa mutayisengeye ibiyihitana ni byinshi cyane rero nk'umuntu yoba afise ico kibazo ugenda mugasenga mwe n'uwo mufitanye proche mukabwira Imana muti raba twe iwacu nta kibazo mugabo hariho abandi bariko baritambikamwo hagati kare kumva twumva zitumvikana rero wewe ushoboye ducira inzira kandi ni Imana yumva kandi yishura iyo nzira iraboneka abandi bose ugasanga swate bahoze canke ukazibona nyene ce n'est pas nécessairement yuko banahora ugasanga birabaye ukuntu nyene Imana iracaye akanzu yo ntiburaho ibicisha mugabo umva kenshi aho dusanga ariyo turi mu ngorane tuguma twironderera solisiyo z'iwacu urenganye obstacle usanga ijya yindi ariko bihaye Imana byose irakugurura si formule automatique kuko n'Imana yishuri yahishaki mugabo ndumva abantu baba bari mu kibazo nk'ico bogenda deja n'abataraja mu kibazo mumaze kugira projet de mariage ifoko muri senga uti urugendo dutanguye tujane nawe Mana kenshi usanga n'ibyo byose byakwitambika bose bari muri silence. Alors nanje bana musi bambwiye ngo nindagafate ngo nindakavuge rero sinza kuvuga byinshi babivuze ariko je nagomba kubwira abantu ku kintu cy'uruvugo wifitiye umukunzi wawe sindi umukunzi wawe gusa mu buzima bwa misi yose ikintu nari nshaka kuvuga igihe ubona ko uri mukuri igihe wumva ko wemezanya n'Imana aho hantu uri ataco wiyagiriza ibyo bintu wo kwagiriza erega abantu bobo bazokwama bavuga hari igihe bashaka kukwambika inkoni ishushe canke bakakugira emwe igihume muri communauté bakakugira igihume mugabo mu gihe uzi yu aho uri kuraja umva umutima wawe utakwagiriza abaguhanura baguhanuye ukumva ati ibi bariko barambwira ntibariko barandengera bariko bambwira ukuri kandi banyipfuriza neza ukumva kuri mukuri ewana uwo mukunzi wawe mufata umukunde umubebeze nimba ari umubiri nimba ari umupapi umwikundire umwikundire kuko ushobora gusanga ariho hari inyishu y'Imana uruvugo kuvuga ngo banakabandemereye ngo bambwe ngo uwo muntu uzoheba canke ico kintu uzoheba kubera ngo banaka bavuze umenye ko ico kintu tagikunda kandi n'uwo muntu numukunda bakunze bo kukayi aha niho ikiganiro kigarukiye shimire Riena yemeye kuza kufasha nkino kiganiro ko byari byanzengeye shimire umutumire wanje adasanzwe Kamaro kandi mubwiye kubona kenshi mu kiganiro kukayi ibintu byinshi bitandukanye tuzogenda turumva hirya no hino canke ibyo twasomye tuzohora tuza tubiganireko shimire namwege muri ko muradukurikirana kandi nizere yuko tuzobona ama commentaire yanyu ikiganiro ni wagikunda ugire like
ugira ico uvuze. Commentaire zanyu turazikunda cane mu byo ko ndazikunda cane, abanyakuraja abagira ico bavuze ku kiganiro. Sima kuvuga ibintu vyiza gusa, urashaka kuvuga si kwama uri positive gusa, urashaka kuvuga ati jewe navyumviriye uko ujya mwabivuze, jewe ndi totalement asha meze uko, urumva ndi totalement opposé y'ibyo bintu mwavuze. Navyo nyene tuzovyakira ari ibintu bi constructive bishobora kudufasha, bigafasha n'abariko bararaba ikiganiro. Urakoze wowe wese wadukurikiye rero, naho ubutaha vendredi nk'aya masaha nyene. Peace and love. Peace and love.